nshaka kuvuga ngo ikigeragezo igihe cyose ugomba kwama ukibona nk'ikikugwanya canke nka hostilité yipresenta imbere yawe mu gihe Imana igiye kuguhezagira, kuko atakigeragezo cyose na kimwe ushobora gucamo kitazokurikirana n'umugisha w'Imana, kitazokurikirana n'umugisha w'Imana. Reka nakubwira ikintu kimwe, abansi bawe ibikugwanya, haleluya, iyo bihari ni sinya yuko hariho n'ameza yateguwe. Iyo hari intambara iri mu buzima bwawe ni sinya yuko hariho n'ayandi meza ugomba kugira ko attention. Rero ça revient à toi gufokaliza ku meza canke kuraba ku bansi. Ni waraba abansi urasara, uratinya kuhinjira, uragenda kwinyegeza. Ariko nimba aho bari ariho hari ameza, ndagomba kuja ku meza, ndagomba kugenda mu vy'Imana yanteguriye, ndagomba kugenda ku meza Imana yanteguriye, ngende gufungura. Yesu ashimwe cyane. Malgré yuko bo bari ngaha, malgré ko ibitugwanya bihari, tuzokwama tuza ku meza y'Imana, kuko igihe biri present nico gihe n'Imana igomba gukora. Igihe ibitugwanya biboneka ni naco gihe Imana parallèlement canke spontanément canke simultanément ni naco gihe table yacu iri ready